kawaida abantu bose nabimana kwa n'Imana yabaremye na MC Blizo hajya ku masanamu nawe nyene n'umuntu w'Imana Blizo n'umuntu w'Imana ariko si umwana w'Imana kubera mbe Blizo buryo yavutse ubwa kabiri ariko ababishoboye rero kwitega ngo NORASQ ngo uzomumva ngo yaririmbanye ngo twumve ngo na PRENCE MSHINDI ngo na Redemption Voice ngo mugabo dusubira nyuma warakoranye na Kim Said barana Kelose Upendo matsukumbi ndimba ndi kumwe na Kelose Upendo akona barana Randry Perkrin matsukumbi ndirimba ndi kumwe nawe akona ndi muri eglise irimo baririmbye benshi urabizi GGC mu GG Sound cy'abaririmbyi benshi haraburigira bumva tuko turirimbana siko kandi ntabakunda imigwi God Believers MTC Victoria iyo migwi bonzo barondera nakundanye n'umuntu arampemukira nakundanye n'umuntu bamutera inda turi kumwe nakundanye n'umuntu arampeba ko yata amafaranga mfise nakundanye n'umuntu raze guhemukirwa kenshi ariko simpone nibuka ivyo nahemukiwe kenshi kubera ikintu cyose wocamo kugira ngo kwigishe Yes abakunzi ba Flip GTV twongeye kubaramutsa abariko baradukurikirana muri kano kanya abariko baradutega yompi abariko baraturaba bari hanze y'igihugu abari mu gihugu tubabwira tuti big up sana twongera tubahereza ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi urabona rero ni MP promoter MP the baddest MP the best one behind camera murazi yuko ari wa wundi nyene MC Blizo umukameramani wa mbere hano muri +257 namwe ndibaza murabizi kuko n'amasanamu murabona ko ari amasanamu asa neza uno musire tubafitiye umu artist tubafitiye umuririmbyi tubafitiye sinzi kuno no bivuga tumusanga hose muri fashion gakora n'ivyo journaliste urumva yuko impano ni nyinshi NORASQ gute no ni sawa bro metse genda shima biza introduction irakatse yagishe turabona kabisa tugusanze muhira utekereje nyene umeze neza wari muduki none kumengo bon ni nari muhira niho nari nkivyuka sasa rero amatara yari yacitse nayiko ndagora n'ingene nshoye gushasha telefone niyo mpamvu ubona menga narusha sinabwandikira abaji banje ndabaze mumeze gute mumeze fresh ariko meze poa ndashima Imana urumva nicyo gituma twakorondeye turanakubura yego turumva twakorondeje telefone tukorondeza amaguru tukorondeza GPS bizaba ko ugendesha amagendere amasengesho twayakoresheje je nabona mengo sinzi ngira nk'umuyere yabanje avuga ati banza kwanza mu murondere kumbure ndaza kubahereza location neza na neza none amakuru y'imisi kumengo mengo sinzi mengo nteruka hano mu Burundi ngo nturi hano shatewe je vraiment manje ndahari bafete biravana n'akarere ntavuze ko nkora ibintu byinshi muri music ndariko haheze indwi zibinsohoye indirimbo yitwa ndakunzwe muri YouTube ndi mu YouTuber Ned nakishitse kiganiro no mukayaga mu msheke kiganiro hama ivya fashion mazimisi nanbika barimvye batandukanye n'umusigano ntagiye korangura gusa hama twumve byo kuvuga ubutumwa dimanche nzobuvuga mu Kanyosha urumva byose ndabirimo kandi ndabirimo neza kumwanya gusa kubera mbaragiye mu tuntu twinshi hari ukuntu ntabandi ko ndafokasinga kuri kimwe ngo menyekane cyane kuri kimwe ariko ubu ndi muri music cyane no mu bya YouTube gusumba mu bindi byose yego uherutse gusohora indirimbo ndakunzwe benshi bavuga ati kumbure NORASQ yatambwe kuririmba sekila bakibona cover yonyene gusa ya mariage baravuga ati kumbure NORASQ kweri ubu nakaririmbo ko rukundo aho twaboneye ibintu nyene birengo biri bizarre ubu yaratumye nyene akantu nyene kameze neza nyene ko bakunda none erega kawaida
zendirimo z'urukundo tukeba gospel nitwe tuba tugiye kuziririmba kubera twe nitwe dufise urukundo ruva ku Mana none bagiye abandi boririmba urukundo baba barukuye none nitwe tuba tugiye kuririmba my baby nitwe tuba tugiye kuririmba ubibwira Jesus cyangwa ubibwira no mu baby none si twe tufise Imana rega tugurukundo turafise urukundo twotanga tukaruha ab'Imana yaremye kugira ngo baruronke none bagiye abandi baruririmba baba barukuye kurukundo ruva ku Mana bakunda gutandukanya inkundo urukundo rw'Imana bagatandukanya n'urukundo bashira gukunda umwana w'umuntu wewe nyine ukunda umuntu twe turufise kabida bajya bakobwa bahendwa ngo barakunda udakundana n'umuntu w'Imana uwo ukundana n'umuntu ameze gute kabida uri umukobwa ukunzwe utegezwa kuba ukunzwe n'umuntu w'Imana kubera Imana niba yaramukominitse urukundo mugabo tuvuga no kuri bakunda kuvuga ko hariho umuntu w'Imana n'umwana w'Imana ibyo bintu sinze kuri kurabitandukanye ibyo bitandukanye rega kabida abantu bose n'ab'Imana kwa n'Imana yabaremye na MC Blizo hajya ku masanamu nawe nyine n'umuntu w'Imana Blizo n'umuntu w'Imana ariko si umwana w'Imana kubera mbe Blizo buryo yavutse bwa kabiri yaravutse naho nyine kwagira bisa neza ibintu by'ubwiza so reko ndavuga rero ayo majambo abiri abantu barakunda kuyatandukanya uvuga ati nibyo umuntu wari we wese ari ku isi n'umuntu w'Imana Imana yaramuremye iramushira ku isi ti wewe baho ube ku isi bigenda uko ariko umwana w'Imana nawe nibaza ko ari ijambo sinzi nawe kubyumva jewe jivyo ndabitahura gose bavuze ngo umuntu w'Imana abantu bose baremwe n'Imana kandi twese turavyemeranya kubera shitani nta muntu n'umwe ashoboye kurema mujya mwitanyi wa mbere umusambanyi wa mbere umubeshi wa mbere umurozi wa mbere n'umuntu w'Imana kubera Imana niyo yamushitse ku isi Imana niyo yamuremye hama umwana w'Imana n'umuntu afitanye gusabana n'Imana umuntu ari muri relation n'Imana umuntu afitanye imigenderanire n'Imana uwo ni wo muntu umwana w'Imana umuntu ashoboye kumva ijwi ry'Imana kubera abantu bose bumva ijwi ry'Imana oya abantu bose so rero ibyo birasiguritse abantu bose barabizi hari abantu batemera ngo bavuga ngo Imana ntibyara babandi bavuga ngo Imana ntibyara kandi dukunda kumva amazina birabashika tukaba gusa icyo nzi Imana ni mwemwe rero Imana irabyaranye afite sinzi byagenze umuntu yari yankurira amasanamu ntakiri mu Burundi rero atakiri mu Burundi bice bisaba ko manza kumenya n'undi muntu canke nkavugana n'undi muntu akampagira ivy'amasanamu ariko ndiko ndavugana na Brand Smith tuvugane ngene dushoboye kuyikora naho tubarinda kunzwe ariko indirimbo nzokora izofise amasanamu urumva rero abantu bavyitegeye yuko vuba maze mugira indirimbo izokurikira izaza video y'akajembe gete amasanamu haraheze igihe tutabonye oya ndakunze naririmbanye n'undi muntu naririmbanye n'umukobwa yitwa Patience gusa hari ikibazo mfise je sinigera ndirimbana n'abajya muri muba mumenyereye baba bari natwe rero nibo two turavuga baga sinigera ndirimbana nabo na rimwe nigeze ndirimba kuva ntangura kuririmba ubwo ufise calendar ukorerako ufise n'ama target yiwawe ukorerako jewe ofete kubera kugira je nitwe NORASQ bro byaragoranye kubera batse ko je burya sinebwatera inkuru nijyambe ndayivukiye ku televiziyo twagiye kugira ngo ubabwire iyo nkuru ofete jewe navukiye ruguru amaja he ruguru mu Giheta yego ujebutse mu Giheta gutora hano bita mu Gisiki rero urahatse rero jewe kuva nkiri umwana hari rero nakata ibintu by'amarape biri wapi ntabintu ibintu by'amarape biri nganye ni tamwe gushika Bugarama nyine yareka Bugarama bora oya ntabiriye najya mu baho muririra urumva rero jewe navuga ni jewe umuntu azomfasha nkamenyekana nanjye nzoshimira Imana amasinigeze kubwira ibahati n'umunsi n'umwe iyo umuntu yamfasha ngo menyekane ko ndirimbira Imana nakuriya muri eglise urazi uririmba rap muri eglise baba babipinga abapasteri abandi baririmbyi bose bavuga ati ibyo bintu ntibikijije
rero umaze kuronka iryo zina ryo utuma basi hari ahantu nogira uruvugiro nyimba nosora ikintu abantu bakacumviriza nyimba nokora ikindi kintu abandi bose bakacumva ntiye mvuga nanje umuntu nzokwamafasha nzokwama supporting abantu bari munsi yanje burya je ama featuring yose nzogira uhora wumva nagize abari umuntu naririmbanye nawe azi kuririmba nivyo ariko abatazwi nibaza abakiri hasi mutaramumenya cyane ariko ababishoboye rero kwitega ngo NORASQ ngo uzomumva ngo yaririmbanye ngo twumva Mwana Prince Mshindi ngo na Redemption Voice ngo mugabo dusubira nyuma warakoranye na Kim Said nakoranye banashima na GN en fait kugira nkora na Kim Said twari turi muri mezimwe muri ya Gmail sije kwa GN twese niho twakorera indirimbo rero umuntu muri mezimwe biroroshe kwera inspiration yo kuduga muri kumwe n'abagatera icumviro mugacamo muririmbana sinone mbarana Kerose Upendo matsukumbi ndimba ndikumana Kerose Upendo akona mbarana Randry Perkrin matsukumbi ndirimba ndikumwe nawe akona ndi muri eglise irimo baririmbye benshi urabizi GG sound cy'abaririmbyi benshi haraburigira bumva tukaturimbana siko kandi ntabakunda n'abajibanje ndabakunda cyane kandi ndabuba ni famille baba bazi aga problem nagize nanje mbanza kiwabo ariko target suko no supporting abajye abantu bamaze gushika kuri level hejuru nuko nufasha abandi bantu bakicirondeza tukashoye guterana intambwe twese bakicirondera nyine kubahagaze sino ndiko ndumvira gukorana nabo bantu bo bafise kandi kazina banashima bansumvye nanje zina nizo nibaze ko nzokora atari nk'akabanga ni nk'abande nabandi nyene nk'abaririmbyi tugomba gukorana ubu bon sindamenya ariko ngomba kurondera bajye batangwe avant nk'aba Polinere ba Dodo ba Fabrice ba Fortran sindamenya babiri muri bo nzokana nabo ariko ndiko ndagerageza kubarondera cyari kura planifier nyine ego ariko nibaza karibo abandi baririmba rap kabashina featuring ni bande ubona norimba nabandi ni benshi ni benshi gusa GSPT ego bagena abajibanje twumva ariho nabandi baririmbyi benshi bariko barakora sinzi ko muri plans wawe ariho nk'imigwi oba imigwi God Believers MTC Victorious iyo migwi bonzo barondera gusa nibaze ko wowe ufise nyene calendrier nyene umwaka utangurana bonje umwaka indirimbo ufise nyinshi DJ nyene kubera hari izo umwaka watanguye nazikoze nyinshi DJ nyene n'ama featuring abandi bagiye barampa abandi abo baririmbye nyene tuko turavuga zirahari ariko zibatari ziwanje zibari ziwabo sino abo bose hari indirimbo usanga benshi turi kumwe abo bandi baraperi usanga benshi turi kumwe ariko atari ziwanje ari ziwabo ni kumvuga ku giti canje ego NORASQ abantu benshi bakunze kukubona ku mafoto amwe uri kumwe n'abigeme cyane cyane ukandika nk'utujambo ndakunzwe n'utundi nyene bigatuma benshi bembera ati mbega none NORASQ yo bari mu rukundo nk'ubu uri nko mu rukundo wewe ego nende nongana burya ntari mu rukundo je ndi mu rukundo kwa gajembe gete asha rumwe rero rumwe rukaze rutego rumba runike oya nimba atari ibanga kwanza urashaka kubwira abantu nyene uwo muri kumwe mu rukundo uwo muri ko murajyana no munsi mubona ko jewe hari ukuntu mama yanyigishije cyangwa ngo urashe kujya utwiwa winyegeje rero si byiza ko no muvuga ariko bientôt nagiye mariage cyangwa na televiziyo ndimo haramufukama je sinzofukama no kukima oya reka ko bigira muduca mumenya ariko ni vuba cyane kweri ni vuba ndabona imyaka mugara abantu bakunze kuvuga ngo ni igikorwa cy'ububwa iki biye byo gufukama
bihe byo gufuka amakuru je naje sindabibona fresh gusa uraho ntapfukamye ngira nzokora mwiyo kotse nzogerageza nkora amateka nyene nzobikora ukundi kuntu naho ntufukama ariko nzobikora neza. NORASQ uramaze kubabazwa mu rukundo cyangwa ego ndamaze nisaba fast ndamaze kubabara gose cyane vraiment uramaze kubabara gose ego byinshi kandi byavuye kuki? nakundanye n'umuntu arampemukira, nakundanye n'umuntu bamutera inda turi kumwe, nakundanye n'umuntu arampeba ko yata amafaranga afise, nakundanye n'umuntu raze guhemukirwa kenshi ariko sinkuru nibuka ivyo nahemukiwe kenshi kubera ikintu cyose woca muri kugira ngo kwigishe byose birafise turumva ko ari inkuru ndende. Wowe nta bantu wahemukiye ga NORASQ? Shinge tumbi hari umuntu w'umukobwa cyane ntubeshe imbere y'abantu twebwe hari umuntu umwe kweri nahemukiye umwe utari kurabesha ga NORASQ we kuri umukozi w'Imana kandi n'ubuye turazi ko ariko aradukurikirana kuri Flipti. namusavye ikigongo fete ese kumuhemukira komteri bazi twe turi abantu bimwe urashye kumva yuko uno muntu muri kumwe muri relation nta muri ko muraje kabiri ntikira pass rero ukabimugira uti je vraiment ngo twahagarika rero mwico gihe umugiye yumva uhagarika kuri we ubu muhemukiye kubera ntubushikanye ivyo wamwemereye kubera ava wamwemereye tuzobandanya urugendo tuzoshika kure tuzobana ibi tuzurira indege vya bindi nyene abasani nyene ariko rega kenshi ntibabashaka indege umukobwa ntabashaka indege abashaka iki baradizo urugo nimba uzogenda kumubwira indege yomufashe kabashaka urugo rero ndamushikanye mu rugo kaja vuga ati javuga ati bwa bundi turacyariko turakina kange nyene rero twumva nibatse karuwa umwe no kwera sinagize ibintu by'abashari benshi aba ex wewe ntibagwiriye ngo ntibagwiriye ariko mu myaka y'uwadolesa vraiment nagize batari baki nironde yacage twandika makete mwe ngira mu uwadolesa bwanyu haje start times zaraje mu mutandika malete twaratipana amashurwe je yagenda aziguca pasana rero nabo bo mu badolesa sino inyuma yaho vraiment ivyo bintu sinabigendeyemo cyane. NORASQ abaririmbyi benshi barakunze gutegura ama concert yiwabo bagakora ama events abandi bantu bakabyita ngo na show none wewe ko tumengo turabona je nkora ama concert man nino misi kumengo ntabyo tuko turabona muri misi nemeza yuko wewe ufise n'ibintu kuritegurira umwaka uheze nakoze concert mu cyubito cy'Rugombo hama bivaye n'ingene naciye mbu mu YouTube bica bisaba ko nshira ingufu nyinshi muri kugira ngo channel iduge byari ibintu ntamenyereye kandi byari ibintu birimo critique nyinshi ati no muntu yaguye asikabaza n'abasani ariko bagenzi biwe ariko ubu nibatse ko n'umwaka mu plan fise mu muziki vraiment nzakora concert ndiko ndapanga nko muri juillet no muri décembre muri concert y'ubwiza none kumengo ni kure deja turacyari mu kwa mbere none kamani bwira ukora ikintu ciza wewe ucugipanga uzogikoreje ifo gupanga ikintu ciza ubu umuntu ategura mana we ntongene wari wategura ikiganiro kaba gisobanura kugira uco hatwika icyamo cy'abaraho nyene bijya bintu nivyo bubeje wewe utegura gutwika biya bintu n'ibintu by'abantu nyene bataba bazisoye baravuga wewe uvuga ngo utegure ngo wewe utegura ibintu ugomba guturira ayo n'amaterme abantu bakunda abantu babanyora umogi wowe utegura ngo utegure ngo hamucu twi iya ejo harahiye hajya town ngo hahiriye rimwe ngo harahiye hari n'akandi ka audio numvise kasika mu WhatsApp ngo urumva jewe ngo onkre ngo narungitse ngo mvuga ngo hahiye ngo usanga ngo niheze ngo bihira ngo babiye ko naraye bihira ngo hahiye ngo bare ngo bareko barambaza ngo ahantu hariho urumva ko bo hari ibintu man usanga ari terme nyene ziryoshe ariko
utazi umuntu iyo yayizindukanye nkigene natwe yazanye umuntu wa rumogi aba yaruhaze fresh ngo hahiye kuri urumogi bashiye guturira ukagutura nko mukana abati hahiye ngo nateguye kumvura tsi kuri urumogi ruteguye uramaze kugerageza nyene NORASQ nyene urumogi nyene je nta kintu kimwe kiboreza canke cambiye ndigerano ofete je nakuriye mu muryango w'abantu bakije mu buzima bw'iwawe urumogi ikiboreza nta musi numwe kirigira kija mu wawe nta narimwe urazi yuko ngera ni kubera ndumutera mu kayi shasha mu gisagara urazi ko je na Marti ndayinyoye vuba kubera reka kutubwiye Marti ndayinyoye vuba kubera nayigeze kumva umuntu yinyoye Bavari urayizi oya mengo ni ibintu nyene by'ivyaduka nyene Bavari ndazi ko ari ya kaka bolo usanga karimo mu gacupa igirambiye cyangwa ntiyambiye hari yambiye ni tangawizi tangawizi ibintu bibaba ibintu bisosa se cyane n'amazi free water amazi yitwa free water niyo mazi imisi ndikondana sana tumaze imisi nyene tubibona free water ngo niyo mazi nyene binywera ivyo babimeze gute tubwire urashobora kuba uri brand ambassador ntitubimenye abafans bariko baradukurikirana babimenye ego amazi yitwa free water niyo mazi imisi ari karanshigikira ndiko ndayashigikira tuko turakorana ni ibintu vya partnership nyine vya gutyo rero nyimbo yashaka urushe kundondera kuri platform zanje ni NORASQ ntare 6 ni V na I abantu batize je muzompayura V na I uco ntora umva wowe ufise amazina menshi ufise ntare se ngo ntare 6 ntare iki ntare mwishamba ryayo ufise amazina 8 ayo ma aka kumengo yazohava yagora n'abajournaliste kuza turamenya ati mbe NORASQ ageze ku izina ryahe NORASQ mbe ni bane kise amazina ngahe none bana nturugomba Eshadai Jehova Imini Jehova kwa mugabo hari izina yasize Yesu Kristo niryo dukirira none najewe ndarifise iryo NORASQ niryo fondation ni fondation ariko ndafise ayandi karahara mu Ruganda ntibacura iryo ni izina ryanje Man of God iryo ni izina ryanje ntare 6 iryo ni izina ryanje Gospel rapper iryo ni izina ryanje Solution Man iryo ni izina ryanje Unstoppable Boy iryo ni izina ryanje GG Sound Boy iryo ni izina ryanje intare mwishamba ryayo izina ryanje urumva ko ivyo bintu mengo biratuma nayo mwe mufise yandi nayi wanje mbara abatije bakunze ba Flip GTV murumva rero yuko ikiganiro cyari cyaryoshe ikiganiro cyari cyabaye ubuki kabisa kabada bakikuza bararihira ibiganiro nk'ibi baragiriye NORASQ turumva yuko ufise imigambi itari mike muri 2022 urafise imigambi uri kurategura gukora kandi iyi migambi nimba tutabeshe isaba uburyo none nibihe bikogwa uri kurategura kugira ngo bizosahirize ivyo bikogwa byawe kugira ngo bishobore kugenda neza nkuko ubyifuza bibe international je vraiment amande yo gusenga ndagerageza kuko bita hirya no hino ndondera udufaranga nta muntu ufise umusponsor ariko arampa inoti ariko hamwe no muronka no shima ariko uko nshoboye ndiko ndagerageza umuto kudandaza utuntu tuduhuzu kuja muri ivyo bintu vya mu YouTube n'ibindi akantu kose mbona ko koshobora kuvamo amafaranga ndiko ndagerageza kugira ngo nshobore gukora ikintu kiri international ego nivyo nibaze yuko Imana ijambo ry'Imana ingera ivuga ko izohezagira izo byakoze ibikorwa by'amaboko yacu rero nibaze ko Imana izocisha ngaho itacishije ngaho izocisha mu bakunzi ba hama bose wa FG afisa malare kubera ikatanshigikira ino video uzoka mukati kugira uti NORASQ yavuze murunkira inoti ndungikira inoti muzee NORASQ reka tugushimire ku kanya mwadutije mukemera yuko dushobora kubasanga imuhira iwanyu ko muri ari abaririmbyi benshi n'abari ko baradukurikirana muri kano kanya dera turondera mugabo mukazana inzuburofu katukana je vraiment muzoze muhira gusa rero icyayi kweri ntitwageze abantu benshi mwe icyo tutakuronka cyo dusangine niko biri urukundo rw'Imana nigo rugendagenda gusa mu mitima yacu wongo NORASQ nakaye kajambo rero ushobora gushikiriza abakunzi bawe
abariko baradukurikirana ndetse n'abafans b'umuziki ndundi muri rusange. Okay, akajambo kanyuma no kunabwira iki ni igihe cyo kugendana n'Imana. Umuntu wese mu bintu byose ariko arakora ifo vraiment ko mushanje amaze iminsi mbona abajene bapfuye bari mu bintu bidasobanutse, ibintu bitari ivyo. Iki ni ikimenyetso yuko Yesu ari mu kuza abahungu. Katsikanye ushaka yoza kuri Kristo akamwakira. Bakunzi ba Flip GTV, namwe reka tubashimire, katubakengurukire mu kirundi ciza bariko baradukurikirana, tubabwira tuti mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Flip GTV, na cyane cyane mugire subscribe, mugire like, mugire share n'ama commentaire, tutibagiye n'izindi platform za Flip GTV. Yari NORASQ twari kumwe, ndibaza muramubona Ntare 5 Ntare 6 kuri mic naho murabona ni MP promoter, MP the baddest behind camera ni MC Blizo, nawe nyine turamushimiye. MC Blizo atinya kamera bro tukurabishe ku masanamu meza ariko araduhereza. Ciao ciao, bye bye, mugire ibihe byiza, turabakunda sana.